Umuvugizi TV. wawe Yesu Kristo mukama wacu waratsinze urupfu rwavuye ku gicumuro ca mbere rugaheza rukandukiza umuryango wose w'abantu. Dutabare rero nudufashe kwishushanya n'uwo mwana wawe nyene kugira ngo nk'uko twambaye agashusho k'uwavuye mu ivu kubera kamere k'abantu twavukanye tuba ariko twambara agashusho k'uwavuye mu ijuru kubera ingabirano y'inema yawe itugira beranda. Tubigusabije Yesu Kristo umukama wacu. Yuda wa Muhammad Teresa Ohan,
Yesu yahoraga kenshi n'abigishwa biwe Yuda rero azana igico n'abarinzi barumvise n'abakuru b'abasaserdoti be n'abafarisayo arahashika n'amatara n'ibimuri intwaro Yesu rero yaradubiza kumushikira byose arabasanganira ababwira Icho nakuze
bavuge ibyo umwe mu barinzi baraho akubita bushi Yesu ati uko niko bishe umusaseridoti mukuru. Yesu amwishura ati abavuze nabi erekana ikibarundi naho ni n'abavuze ukuri Ana Murundi kuko yakaboswe ku musaseridoti mukuru Kayifa. Simoni Petero yaragiraho yotumujana bamubwira ati weho ntiwoba umwigishwa biwe arabihakana ati sindi muri bo. umwe mu basuku umusaseridoti mukuru inshuti y'uwo Petero yari yaciye ugutwi amubwira ati sinakubonye muri kumwe mw'ijoro. Petero yamarasubira kubihakana ubwo nyine inkota irabika. Bavana rero Yesu bakayiva bamujana mw'iburaniro hari no gitondo ariko bo ntibinjira mw'iburaniro urwana guhumana ngo bashobore kurya Pasika. Pilato arasohoka rero imbere yabo ababwira ati uyu muntu mumurege bamwishyura bati iyo atabereye ikibi bitware kumukuzanira. Pilato ababwira ati mujane mumucire urubanza mukurikize itegeko ryanyu. abayahudi baramwishyura bati nitware kuri we kugira uwo twica. kwari ukugira ngo ijambo Yesu yavuze hamwe yari yabonye urupfu azopfa ritahe. Pilato rero asubira mw'iburaniro atuma ko Yesu amubwira ati muri umwami w'abayahudi. Yesu aramwishura ati ibyo ni we ubyivugiye cyane n'ibyo wumva mu bandi bavuga. Pilato amwishura ati mbega jewe ndi umuyahudi abo mu gihugu cawe n'abapfa abasaseridoti nibo bakunzaniye wakoze iki? Yesu asubiriza ati ubwami bwanjye bw'ubwo muri iyi si ubwami bwanjye buba bw'ubwo muri iyi si abantu banje banamurwanira mu minwe y'abayahudi. noneho ubwami bwanjye si ubwa kw'isi. Pilato amubwira ati nanaga uri umwami. Yesu aramwishura ati tuvuze ko ndi umwami kandi nicyo navuye kikambaza ku isi ni ukugira ngo nshingire imiguri ubukunda ukuri wese yumvishe ibyanjye. Pilato amubwira ati ukuri ni iki? avuze ayo majambo asubira gusohoka agana abayahudi araheza arababwira ati ntacyo namusanze ko cumwisha ariko n'akamenyero
Pilato rero afata Yesu aramukubitisha, hanyuma abasirikare bajisha urugori rw'amahwa barumwambika ku mutwe, bongera bamwambika umutamano utukura, baramwegera bavuga bati mwaramutse kamwami w'abayahudi. bongera baramukubita amakofe. Pilato aragaruka abwira abayahudi ati Ehe ndamubazaniye, umenye ko nta gicumuro ndamubonye cyo kumwica. Yesu arasohoka rero uko yakambaye kwa rugori rw'amahwa na wa mutamano utukura, araheza Pilato ababwira ati Nguyu wa muntu, ngo bamubone. Abakuru n'abarinzi b'induru bati ku musaraba, ku musaraba. Pilato ababwira ati Nguyu n'umwibande mwene, jewe ntacyo namusanze gikwiye guhanwa. abayahudi baramwishyura bati Turi n'itegeko, kandi turikurikije n'uwo gupfa, kuko yituma Imana. Pilato ngo yumva ayo majambo atiyukuruta, asubira mu iburaniro, araheza abwira Yesu ati Umvaye, Yesu yamara ntiyamwishyura namba. Pilato rero niko kumubwira ati ntunyishura jewe, ntuzi ko mfise ububasha bwo kurekura n'ubwo kukubamba. Yesu amwishyura ati nta bubasha wari ko iyo utabuhabwa n'uwo mwishyura. Nicyo gituma uwamuhaye yakoze igicumuro cy'igihugu cyawe. kuvuga Pilato yarondera ingene yo murekura, abayahudi yamara baja mu byo kuyogora bati Niba murekura uzamukunda Sezari, uwigira umwami wese abakoresha Sezari. Pilato bavyumve asohora Yesu amwicarika ku ntebe y'imanza ahitwa Petros mu Gihebreyi Gabata. Hari ku munsi wo kwitegurira Pasika, ahashira isaha ya gatandatu, Pilato abwira abayahudi ati Nguyu umwami wanyu, bavuza induru bati napfe, napfe mubambe. Pilato ababwira ati Mbambe umwami wanyu, abakuru b'abasaseredoti basubizayo bati atari Sezari, nta wundi mwami dufise. araheza aramubaha ngo bamubambe. Barajana Yesu rero, Yesu avaho yikoreye umusaraba wiwe, agana ahantu hitwa Karuvariyo mu Gihebreyi Golgota. Niho bamubambiye hamwe n'abandi babiri, umwe ku ruhande undi ku rundi, Yesu nawe hagati. Pilato kandi arandikisha urwandiko, araheza arumanika hejuru ku musaraba. Amajambo yabwo yaraya Yesu w'i Nazareti, umwami w'abayahudi. Abayahudi benshi barasoma urwo rwandiko, kuko aho Yesu yari yabambiwe hari hafi y'igisagara, kandi rwari rwanditswe mu Gihebreyi, mu Kilatini no mu Kigireki. Abakuru b'abasaseredoti n'abayahudi babwira rero Pilato bati Niwandike
niwandikeko umwami w'abayahudi andika utuye umuntu yavuze ati ndi umwami w'abayahudi. Pilato arabishura ati icyo nanditse cyanditswe. abasirikare bamaze kumubamba bafata ivyambarwa vyiwe babicamo imyanya ine umwe muri bo bafata n'ikanzu yiwe ariko iyo kanzu ntiyagira umubariro yari yagijwe urunani kuva hejuru gushika hepfo bavuga rero bati kwari ukugira ngo inyandiko itahe ngo baragabanganya ivyambarwa vyanje nayo ikanzu yanje bayiterera ku bufindo ngizi vy'abasirikare bagize iruhande y'umusaraba wa Yesu hari hahagaze nyina wiwe na nyinabo Mariya muka Kleofasi na Mariya Magdalena. Yesu babone nyina wiwe iruhande yiwe naho hari wa mwigishwa yakunda abarira nyina wiwe rero ati wa mukenyezi we nguyu mwana wawe. abwira wa mwigishwa nawe ati nguyu nyoko wawe. kuva ubwo nyamwigishwa akajana Mariya iwe ivyo biheze kuko yarazi ko byose byamaze kurangira kugira ngo inyandiko irambuke hose. Yesu avuga ati nanyotewe. aho hari agakono kuzuye isiki bashinga rero kw'icumu akamamara bajojoteje mw'isiki baramuhereza ngo aduhuze. Yesu amaze kunywanya siki ati byose birarangiye. araheza jondemi ku mutwe aracikana. umunsi wo kwitegurira Pasika akwisaratu wari umunsi mukuru uhambaye. Abayahudi rero basaba Pilato bavuna amaguru y'abari babambwe baheze babakure ngo boye kurekera imivyimba ku musaraba w'umunsi w'isabato. abasirikare rero baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwa kabiri muri bamwe bari babambwe hamwe na Yesu. bashikiriye Yesu basanga yamaze gucikana ntibamuvuna amaguru. ari kumwe muri rya basirikare amusogota icumu mu rubavu aca hisuka amaraso n'amazi. abibonye niwe yabishingiye intahe kandi intahe yiwe niy'ukuri.
bavuga ukuri ngo namwe mwemere. Ibyo rero byagenze gutya mugende gitahe, nta kuvagiwe bazobona ahandi naho bazokwihweza uwo basogose. Ibyo biheze Yozefu yari umwigishwa wa Yesu, ariko mu mico kuko yatinya Abayahudi asaba Pilato kubambura ikiziga ca Yesu. Pilato aramurekura, Yozefu araza kubambura ikiziga ca Yesu, Nikodemu nawe araza, umwe mu ntabwo yari yagiye gukebukana na Yesu mw'ijoro, azana ikivange c'umira n'abawe c'ingero nk'icana, bafata ikiziga ca Yesu bakizingira mu mpuzu hamwe n'ibiboga neza, nk'uko Abayahudi babigenza mu Yesu hari umurima, muri uwo murima hakaba uruhavu rushasha, ata muntu n'umwe yari bwaruhamyemo, kandi wari umunsi wo kwitegura w'Abayahudi. Uruhavu nabwo rwari bahamba Yesu. Ni umunsi wo kuzirikana atari inyigisho nyinshi zikenewe, kuko turavye tukazirikana kuva ku munsi w'ejo, ndetse dusubira inyuma gatoya ku munsi w'Imana, tuzirikana ko Yesu yinjira i Yerusalemu akakirwa mu mwami, bakamusasira ibitenge, bagafata amashami bamuha impundu, bamutera impundu, ati arakanenahazwa uje kumukama, bamuririmbira n'akanyamuneza kenshi. Mwarabonye yamaze kwinjira i Yerusalemu ku munsi w'ejo, imigirwa yabaye aho yagira isakaramento ry'urukundo, akoza ibirenge abatumwa biwe, kandi abaha itegeko ry'uko nabo bokoza ibirenge bene wabo, akabasigarana ibwirizwa n'isakaramento ry'urukundo, ndetse ikiruta ikindi akabasigarana isakaramento ry'Ukaristiya, akongera agashinga isakaramento ry'ubusaserdoti isezerano rishasha, ati isezerano rishasha imyaka yose ry'ubuzima buzokwama. Mwarabonye kukara akanyamuneza cyane kubera ibyo byiza byose turihimbaza, kandi twagabanye urukundo Yesu yadukunze. Ariko mu nyuma, mu guheraheza inkuka y'imisa y'ejo, mwarabonye yuko atari umuhezagiro twaronse. Imisa yaheze mu gacerere, kuko Yuda yari yamaze kuja kugurisha, kuja kurondera abakiriya kugira agurishe umwana w'Imana. Twakurikiranye twese abashoboye gushika ku musave, inzira y'umusaraba, tuzirikana ivyibukiro, tuzirikana uko Yesu yabaye nuko yababaye gushika apfe. Ari navyo tuhejeje kandi kumva mu nkuru nziza, twagiye turazirikana vyinshi, tuzirikana uko babandi yagirira neza
bamwe yagaburira bamwe yakiza bagiye mu wa mbere mu wa mirongo. Bumvise mu nkuru nziza ati dushaka baraba umwambuzi ati uyu nawe nabambwe. Uwo yagiriye neza, uwo yagaburiye, uwo yafunguriye aramwihakana ryakariva ati ni wowe gupfa. Ibyo nibyo bidushikira rimwe na rimwe mu buzima bwacu, tukibagira uwatugiriye neza tumucira uko gupfa, tukananirwa gufata ingingo. Twumvise ububasha bwinshi n'ubushobozi Pilato yari afise, ariko gufata ingingo ati ndafashe ingingo byaramunaniye. Yarondeye gushimisha ishengero ry'abantu, araheza aramutanga, arekura igisuma, atanga umwana w'Imana ataco azira. Uyu munsi rero ni umunsi wo kuzirikana no kumaramara, tumaze kuraba natwe mu buzima bwacu nk'abakristo, tukaraba natwe aho dutoneka Yesu, tukaraba natwe aho tubamba Yesu, tukaraba natwe aho twihakana Yesu mu buzima bwacu bwa misi yose nk'abakristo. Umuntu aca yibaza, umwe wese yo kubaza ati nanje yaba nari ndi hajya nari kuja mu mugwi uyu, ubwo ntiwari kumuremure babandi ukumutera ibirego cyangwa uri mubashyiramo induru ngo nabambwe n'uwupfa, cyangwa ukamera nka Petero, uyu muntu sindamuzi, nta na hamwe nigeze ndamubona. Umuntu wese yoraba rero ako kacanga womera nka Pilato, ukananirwa no gufata ingingo y'ukuvuga ukuri. Ariko Yesu akaroro keza yerekanye imbere y'abagomba bamwice, yarabaje ati uri umwami w'Abayahudi, ati ndiwe kandi nshaka kuvuga. Kudatinya gupfa, kudatinya kuvuga ukuri, kudatinya gushingira nawe ukuri. N'imbere y'abagomba kugira nabi ugafata ingingo n'ukuri. Icyo nico umukama nawe cyatumye Imana se anirahazwa kubera iki atigeze ahemuka. Ati ishaka ryawe niriranguke. Uyu munsi rero muri Ekleziya yose nta mbuga y'imisa rihari. Uyu munsi twaje ku ngo zitatu. Iki gisabisho cy'uyu munsi kigizwe n'ibisabisho bitatu. Muri Ekleziya uyu munsi ni umunsi wonyene atambuka y'imisa ihari. Aha twaje muri ibi birori byo guhimbaza no kwibuka ukabara kwiwe, bigizwe n'ibipande bitatu. Ubwa mbere kumviriza ijambo ry'Imana, tukongera tukavuga ibisabisho bisabira imigwi myinshi nk'uko tuza kubyumva mu kanya. Hama hakurikire igice cya kabiri cy'ukunamira umusaraba ari watubereye ikimenyetso cy'urukiza, ari we Yesu Kristo yapfiriyeko ukatubera, ukatwibutsa rwa rukiza rwacu. Hama n'igice cya nyuma kiza kuba cy'ukwakira Ukarisiya. Ukarisiya idahezagiwe uyu munsi, Ukarisiya yahezagiwe ku munsi w'ejo. Kuva ku munsi w'ejo twagiye tudahezagiwe, n'uyu munsi ntiduhezagira. N'imisa y'ejo ntizotangura n'urumenyetso rw'umusaraba. Murabo muzobona ukuntu tuzotangurira mu muzimagizi hatabona, ariko Yesu amaze kuzuka akatubera umuco. None rero uyu munsi rero utubere kakanya ko kuzirikana kw'aya mabanga ya Pasika uko yagiye arakurikirana yose, nk'uko ejo twavyumvise yuko iyi minsi itatu irafatanye, dushobora kwitandukanya. Dushobora kwitandukanya utakurikiranye ivy'ejo, ukurikira ivy'uyu munsi,
ukurikira iby'ejo ushobora gutegera ikinyegezo cya Pasika. Byose tugende tubikurikira uko byatanguye ejo, uko byaheze, tubone uko byatanguye uyu munsi n'uko biza guhera, tubone ko ibyo uko bizotangura ejo n'ukuntu bizorangira mu kanyamuneza niho tuzobona ubuzima bwacu n'ubwiza bwacu twavuye nk'abakristo. Tuzobona yuko ikintu cya mbere kizotangura guhezagirwa ari amazi y'ibatizimu. Icyo kintu cya mbere kizotangura guhezagirwa. None rero bavukanye, iki gihe kitubere uyu munsi wa gatanu mweranda utubere umwanya w'umuntu wese yinjira mu mutima wiwe akazirikana ku buzima bwiwe nk'umukristo. Mu buzima bwiwe ni igihe wa munsi wo kwegeranya utwigoro twose n'ibyo wakoze byose bikarema inama wigiriye ukabishyiramo kugira uzubihereze kandi ubisabire mu gisabisho cyecu n'inahaza izuka kugira natwe dupfane na Yesu mu gicumuro tuze tuzukane nawe mu buzima bw'abakristo maze tuzobe kumwe tugendera bwa buzima bw'abana b'umuco. Amen. Como Foguese TV.